Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munywanyi biganiro by'ishiramwe TWR Burundi muvukanyi wamubana nanje muno mwanya w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Mishe nta mubano ndakuramukije kandi nguhikaze muno mwanya w'ikiganiro cawe, kandi nongere ndakwifurize guhezegeranwa nanje muri ano majambo Imana yanshize ku mutima. Ano majambo tugiye gusangira harimwo iri jambo nshaka ko umenya rivuga ngo birashoboka ko umuntu agira indirimbo mu mutima. Indirimbo ni kimwe mu bintu bigaragaza ibihe umuntu harimwo n'ingene umutima wavyakiriye. Mu bihe by'umunezero umutima ubuguwe neza kandi no mu mubiri bigaca biboneka. Kenshi usanga umuntu ariko araririmba agaragaza umunezero. Mu gihe c'umubabaro naho nyene, naho biba biboneka ko umuntu adakeye adashwashwanutse, hari igihe aririmba yamara akaba atoshobora guhaguruka ngo atambe. Umutima uba uri mu ruhagarara, ubabaye, wuzuye agahinda. Rero vy'ukuri ibyo avuga ntibiba ari indirimbo, ariko biba ari amaganya. Dusome mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Luka igice ca mbere ku murongo wa 46 tugeze ku murongo wa 52, twumve ano majambo icatubwira. Haravuga ngo Mariya aravuga ati, ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje, kuko yabonye guca bugufi k'umusavyi wayo, kandi uhereye ubu abibihe byose bazonyita umuhirwe. Kuko iyo ubushobozi nkoreye ibikomeye, kandi izina ryayo ni iryera. Imbabazi zayo ziri kuba yubaha uhereye ubu gashitsi ibihe bidashira. Yerekanishije ubushobozi ukuboko kwayo, yasabagije abibona mu byo biyumvira mu mitima yabo. Yirukanye abaganza ku ntebe zabo, yashize hejuru abaciye bugufi. Abashonje yabahagije ibyiza, yirukanye abatunzi bagenda iminwe misa. Yatabaye Isirayeli umusavyi wayo, maze yibuka imbabazi zayo, nk'uko yari yarabibwiye basogokuruza ko azozigirira Aburahamu n'uruvyaro rwiwe ibihe bidashira. Imana nishimwe cane. Iki gihe Mariya avugamwo aya majambo, hari haciye iminsi agendewe na marayika Gaburiyeli amuzaniye ubutumwa buvuye ku Mana bumumenyesha ko agiye kuzovyara umucunguzi Yesu ariwe Mesiya. Mariya yarakiri inkumi, kandi nta muntu yomwiyumviriye ko byinshi, kuko nta mateka hambaye yarazwi ko, ntiyaratunze, yari umunyagihugu asanzwe yibera mu gasagara gatoyi katagira amateka meza. Naho yarameze uko, byahimbaye Imana kumutoranya mu bandi benshi kandi beza kumurusha, ngo avyare umucunguzi w'isi yose. Iyo uciye muri karitiye ukumva indirimbo zivuga ku buzima bwa mbere bwa Yesu Kristo, ucumenya ko umunsi mukuru wa Noheri wimirije. Kandi uko twiyumvira kuri uwo muzo w'umwami wacu, tukabiha ikibanza kinini mu mitima yacu, bica bihindura ubuzima bwacu bw'impwemu, maze indirimbo zigatangura kuza. Nk'uko nyene Mariya yagize indirimbo mu mutima y'umunezero ikomotse ku vy'Uhoraho yari yamukoreye. Mu majambo yiwe avuga ngo, ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje unezererewe umukiza wanje. Muri uku gutazira kwiwe aguma avuga Imana yavuzwe mu buryo butatu butandukanye: umwami, Imana, umukiza. Mugenzi, imisi yose uri kuratazira uguma uvuga ivyiza gusa, kandi iyo mpwemu igakora kubigize ubuzima byose. Icakabuye uyu munezero ni ibintu bibiri. Ubwa mbere, Elizabeti yamuhezagiye avuga ngo, mu bagore bose urahiriwe. Ica kabiri cakabuye umunezero wiwe nuko Mariya yaciye yumva ko atari Elizabeti gusa avuze ivyo, ariko ko uhereye ico gihe abibihe byose bazomwita umuhirwe.
natwe uyu munsi turemeza ko Mariya ahiriwe. Mu mico y'abantu, uwuhiriwe ni uba afise umunezero uhagaze ku byo atunze. Mariya we, umunezero yari afise wari utandukanye cyane n'uwo dukunda kugira mu isi. Naho Imana yari yaramutoranije ngo azobe nyina w'umucunguzi, we yibona nk'aho atagaciro kanini afise, bitewe n'uko yatwengwa n'ababanyi kubera ko afise imbanyi ata mugabo yayimuteye yari afise. Birashoboka ko wowe umaze kubona umwigeme afise inda y'inshushu ingene avugwa aho uherereye. Mariya yakowe n'umubaji, nawe atangura kumubenga gisirisiri mw'ibanga. Rero naho yaranezerewe mu mutima, ariko by'ukuri ku mubiri nta mahoro yari afise, bitewe n'uko abamubona bamuvuga. Ubu buhirwe buvugwa bwaje hanyuma amaze kuvyara, ariko mu ntango ntabwo yari ahiriwe by'ukuri. Mama zimirimo wakoze mami wanje, ndakwamamaza mu manga yose, vuga ibyo wankoreye mwami, ndashobora kwibagirwa. Ndagukunda, ndagukorera, zamamaza imirimo wakoze mami wanje, ndakwamamaza mu manga yose, vuga ibyo wankoreye mwami wanje, ndashobora kwibagirwa. Abe kuzo yewe mwami wanje, cyubahiro Nshuti yanje, iyumvira ibyago Yesu yagize gushika fe, wishire mu gishingo ca Mariya yariko yihweza ibyo bariko bagirira umwana wiwe, maze umbarira ubwo buhirwe ubwo aribwo. Wewe wobuhiriwe gute wumvise aya majambo yavuzwe na Simeyoni dusoma mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Luka igice ca 2 ku murongo wa 34 no 35. Haravuga ngo Simeyoni arabahezagira, abwira Mariya nyina wa Yesu ati, umve ubu ashiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe,
benshi bavyuke no kuzoba ikimenyetso kigawa, kandi nawe inkota izogucumita mu mutima kugira ngo ivyiyumviro vyo mu mitima myinshi bizoserurwe. Mugenzi, aya majambo ubona atarateye ubwoba Mariya? Kumva ko umwana azovyara azoba ikigwisha ku Bisirayeli, kumva ko umwana azovyara azoba ikimenyetso kigawa, kumva ko na Mariya ubwiwe niyamara kuvyara inkota izomucumita mu mutima, kandi iyi nkota koko yaramucumise. N'agahinda yari afise, ni imibabaro yabonye umwana wiwe yariko aracamwo. Nk'umuvyeyi ntiwobura gucumitwa mu mutima. Cumbwira rero, uyu muvyeyi yateye igise ubuhirwe ubwo ari bwo, ariko arabona ibi bintu bitatu bivuzwe. Yamara hamwe n'ibi vyose Mariya araririmba, kuko mu nda yiwe harimwo umwana w'igitangaza. Nshuti yanje, ntukihebure kubera ubuzima urimwo uno munsi. Iyumvire kubwo ushobora kuzogera muri kazoza. Wizigire Uhoraho umaze kwibuka ibyiza yagukoreye. Mugenzi, imigambi y'Imana itandukanye n'iy'umwana w'umuntu. Ugutazira kwa Mariya kwibutsa ibyo ukuboko k'Uhoraho kwakoze muri kahise, hamwe n'ibyo kumukoreye bikomeye. Ugutazira kwiwe guhuye n'indirimbo ya Hana. Iyo dusomye mu gitabo ca mbere ca Samweli igice ca 2 ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 10. Co kimwe na Mariya, Hana nawe yasamye imbanyi mu buryo bw'igitangaza. Umwana wa Mariya hamwe n'uwa Hana bose bavuze ijambo ry'Imana. Mariya na Hana batazira Imana bose, kuko abahambaye ibacisha bugufi, igashira hejuru abanyantege nke aboroshe. Yamara indirimbo zabo babiri zitandukaniye ku kintu kimwe. Iya Hana irimwo igicapo c'umusirikare, mu gihe iya Mariya idahezagira ubuteza intambara, ariko igahayagiza abaremesha amahoro. Mugenzi, iyo umuntu byamukomereye nta jambo bakigira. Mariya, inkumi yibungenze atagira umugabo, mu ruvugo rwinshi ntaco yari kwisiguza, nta jambo yari kuronka. Ntiyashobora gusigura ibyamushikiye ngo hagire umutahura. Nawe ubwiwe byari bimurenze, ntiyatahura ibyamubayeko. Yamara muri we hari ijambo rivuga ngo Uhoraho Imana abirimwo. Haleluya! Biruko rero, nta bararigwa, nta kumaramara, nta bwoba, haba amatazirano gusa, kuko Uhoraho ababirimwo. Nshuti yanje, hari impamvu yamuteye kuririmba. Imana ntacikorera ubusa. Usomye ku murongo wa 51 n'uwa 52 haravuga ngo yerekanishije ubushobozi ukuboko kwayo, yasabagije abibona mu byo biyumvira mu mitima yabo. Yirukanye abaganza ku ntebe zabo, yashize hejuru abaciye bugufi. Iyo tuvuze ngo yasabagije abibona mu mitima yabo, dusanga ibi ari amajambo yavuzwe n'umukozi w'Imana Dawidi. Iyo turavye muri Zaburi ya 44 ku murongo wa 3, ahagira ngo kuko atari inkota yabo yabahaye kwegukira igihugu, kandi si ukuboko kwabo kwabakijije, ariko bakijijwe n'ikiganza cawe c'iburyo n'ukuboko kwawe n'umuco wo mu nyonga hawe, kuko wabakunze. Imana ishimwe cane. Imana yakunze Abisirayeli, yanka ihanga ryasenga ibigirwamana. Nico gituma uko Abisirayeli batera imbere, begeze imbere baja mu gihugu c'isezerano, ukuboko k'Uhoraho niko kwabaha intsinzi, kuko uko kuboko nyene niko kwirukana amahanga yanka Imana akava imbere y'Abisirayeli. Avuze ngo yirukanye abaganza ku ntebe zabo. Aya majambo twongera kuyabona muri Zaburi ya 89 ku murongo wa 10, havuga ngo ni wewe wamenaguye Egiputa hakamera nk'uwishwe, abansi bawe wabasabagirishije ukuboko kw'inkomezi zawe. Mariya ashishikara avuga ngo Uhoraho yashize hejuru abaciye bugufi. Aha ntiriko yivuga we gusa, ariko ibi vyari muri kamere y'Imana no mu nteguro z'Imana, ko yari bikoze na kera. Uravye no muri Zaburi 147 Imana yabikoreye abakurambere Abisirayeli, kuko ku murongo wa 6 haravuga ngo Uhoraho aramira abaciye bugufi,
acisha abanyakibi bugufi akabashitsa hasi. Nshuti yanje, n'ubu Uhoraho aracabikora. Wewe wicisha bugufi gusa zo gushira hejuru, mu gihe abanyakibi nubwo ubona bagasara, nubwo ubona bashishikara kwiyongeranya mu gukora ibibi, ariko Uhoraho azobacisha bugufi kandi azobashitsa hasi ku buryo batazosubira kuvyura umutwe. Ngo abashonje yabahagije ibyiza. Na Dawidi arabivuga mu Zaburi y'146 ku murongo w'indwi ahagira ngo acira imanzi impahazwa, agaburira abashonje ivyo kurya. Uhoraho niwe abohora imbohe. Amen. Imana yakoze ibi byari bikomeye, ni nayo yari kwirakorera mu bihe Mariya yarimwo. Ndasema kuturiki, ndasema kugereranya nande, imirimo y'intoke zawe iranangaza. Wampaye umuga mumeka ku buntu, umpa agakiza kawe ku buntu, nzagukunda nzagukorera, nzakuririmbira ishimwe. Abikuzo yewe mwami wanjye, icyubahiro, icyubahiro mwami wanjye, amashi yewe mwami wanjye, turagutukamirwa yewe mwami wanjye, utamirwe yewe mwami wanjye, usingizwe yewe mwami wanjye, curangirwa yewe mwami wanjye, uko nawundi mwami twawanye nawe, indirimbo mwami wanjye, mwami wanjye, ikubere umubavu umuraneza, 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 indirimbo mwami wanjye, ikubere umubavu umuraneza, indirimbo mwami wanjye, ikubere umubavu umuraneza, kuko nawundi mwami twawanye nawe. Mugenzi, tekana muri ibyo urimwo, nta kibera ubusa. Ibyo yagambiriye gukora kuri wewe izobishitsa byose. Nk'uko ivyariko bibera muri Mariya bitariho kubwiwe, byavuga ku Mana kandi bikazobera umugisha abisi bose, niko Imana ishaka kuba mu buzima bwawe. Imana ntishaka ko ingorane ziganza mu buzima bwawe, ariko Imana ishaka ko ironka ikibanza ca mbere mu mutima wawe, kugira ngo iganze ubugingo bwawe bwose, ihangane n'ibyo gutera ubwoba bikubangamiye. Mbega wumva wo yemerera ikinjira? Mugenzi, mu ndirimbo ya Mariya kandi harimwo isezerano rya Aburahamu. Mu gitabo cy'Itanguriro igice ca 12 ku murongo wa 2 n'uwa 3 haravuga ngo, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bazogira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe
niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Ngaya amasezerano y'Aburahamu Mariya yariko aravuga ko. Imana izira kubesha. Kuba yaravuze ko imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha muri Aburahamu, yarabikoze. N'uyu munsi agakiza dufise ni kuko kakomotse ku mwana wa Aburahamu. Imana yarungitse umukiza w'amahanga yose akomotse muri Aburahamu. Inshuti yanje, ngibi ibihe bizana indirimbo mu mutima, indirimbo y'amashimwe ifise intumbero, indirimbo y'amasezerano. Nawe urashobora kuronka indirimbo nk'iyi. Ni wemera ugaha ikaze Yesu Kristo akaganza mu mutima wawe, akaba hagati mu buzima, akaganza. Dusenga Imana. Mbega wumva wamwemerera? Ni wugurura umutima wawe umuha ikaze yinjire. Dusenge. Mana, Data wa twese uri mw'ijuru, shimwa ko iyo ibihe bihindutse ku mwana w'umuntu, byose bibubizi kandi biba biri mu mugambi wawe, mbere ukuboko kwawe kuba kubirimwo. Byoba byitwa byiza canke ibyitwa bibi, kuri we bisozerezwa amashimwe akugarukako umaze kumuhindurira amateka. Ndasengeye uyu muntu ngo umuteturure kuko akwizeye. Uyu ari mu gahinda n'umubabaro uyu munsi, umuha indirimbo akikwiteze, kandi vuba ndamusengeye ngo umuhe kugushima amaze gutabarwa. Umuhe ubuzima bwo mu buryo bw'impwemu, kandi uganze mu mubiri wiwe, ibibi ubimukureko, uhanganire ibibi bimuhanze, umutabare kugira ngo mu buzima bwiwe impundu zivuge, nawe uhabwe icubahiro. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Njuti mukundwa wanye nanje, ndagushimiye kubw'uyu mwanya wampaye mu kwizera ko wafashijwe. Reka nizere kugiye no kunshingira intahe, kandi uko ubikora usanzwe ubizi. Ni mu masegonde makeyi usubira ubyumvirize. Tuzoshishikara kwiga kuri ano majambo avuga ku buzima bwa Yesu Kristo kuva kivuka. Naho butaha umwami Yesu aduhana umugisha. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungike ubutumwa bugufi na Whatsapp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24
26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.